Kaze bakunzi ba K9 TV mu biganiro twashikiriza bitandukanye, amakuru atandukanye yavuze mu muziki, mu nkino n'ahandi, interview atandukanye twashikiriza tujyana n'abaririmbyi batandukanye bakiganira ingene bariko barakora akazi kabo ka misi yose hirya no hino. Ni ibintu rero byiteka cyane kuba twongeye guhura kuno munsi tubashikiriza amakuru aba yagiye aravugwa mu twarangije mu muziki ndetse twavuga muri entertainment. Amakuru rero yacu reka tuhere mu muziki, aho ishiramwe Amical des Musiciens du Burundi ryasohoye itangazo rigabisha uwo wese ngo bariko rahungabanya iryo shirahamwe. Ibyo bikaba byavuzwe inyuma yaho Akimana Stena Sole yafishe yo kwituza canke yatanguye gusa n'ubuyamamaza muri Amical des Musiciens. Bakaba banditse ibaruwa ndende ku rubuga rwabo rwa Facebook bagira bati ishiramwe Amical des Musiciens riragabisha abantu bariko bahungabanya ibikorwa by'iryo shirahamwe na cyane cyane integuro y'amatora, rikibutsa ko kudurumbanya no kuzana icuka kibi mu banyanyu bihanwa, kudakurikiza akarangamutima k'ishiramwe bihanwa, kutubahiriza inzego zishiramwe bihanwa. Bakaba rero bashaka kwibutsa ko umunywanyi wese yiyemeje atagahato kurikiza izo ngingo. Bakaba basabye ko abantu bose bariko bakwiragiza ibyo kwitoza mu gihe kitari cyo mu mwanya atari wo ko bihagarika n'ingoga, kuko ivyo atakindi bigamije atari kudurumbanya ibikorwa kiriko kirategurwa c'integuro y'amatora y'inzego nshasha zitorerwa na bose. Ivyo niko Amical des Musiciens bivuga, ikabisa bishimitse ko ivyo bintu bihagarara ku neza y'ishiramwe n'abanyeshirahamwe. Ikagira iti mwame mwitwararika ineza ya bose kugira dushobore kuvyaza ishirahamwe ryacu umusaruro. Ni Amical des Musiciens. Umugwi ujejwe gutegura amatora uri ku kivi kandi vuba araba amatora yuzuriza bose, twirinde abo bose bashaka kuyatora. Imana mushobora byose ibandanye kubazigama guhezakira ibikorwa byanyu aho muri hose, tugume muri bwa bumwe bwamye buturanga. Ivyo ni byashikirijwe na Amical des Musiciens. Wumva ko rero bitoroshe kuri Akimana Stein, we yari yatanguye kwitoza ariko wumva ko atani ingingo nimwe yafatiwe muri Amical des Musiciens. Bo bakaba bamuhaye nka gasopo gusa canke bamwibukije akaranga kiryo oshira hamwe. Nuko rero tuve muri Amical des Musiciens tuje mu yandi makuru kwavuga hano iwacu mu Burundi. Umuririmbyi Masterland n'indirimbo yiwe shasha Somya akazanye challenge yitwa Somya. Iyo challenge ngo uzo bwa mbere akazomba 500, aho rero ni ku migwi izo biya mbere n'utundi dushimwe turateganije ku migwi 3 ya mbere. Hari ibisaba bw'uje mwiganwa Somya challenge ari gufata ivideo uri kuratamba muri ko muratamba, ni kuvuga ni umugwi ururimbo rwa Masterland rwitwa Somya, mukarungika kuri WhatsApp ku nimero za batanze 61 ubusa 36 ubusa 36. Video rero zatowe zikazoshika ku rubuga rwa Facebook rwa Masterland mu ndwi zibiri ziri imbere, aho rero hazoca habirana eliminatoire, quart de finale na demi finale. Finale yo gutanga agashimi kazobera muri concert izoba en ligne et en présentiel mu matariki azomenyeshwa. Ni Masterland wumva ko abandanya zano tuntu tugezweho, utuntu dushasha gusa. Nuko mu yandi makuru yetu garuke mu yavugwa ni wacu mu Burundi nyene, witwa hano Lavine Fanny ageze ari mu gihugu cy'u Rwanda, aho yagiye ku butumwa bwa Mutoni Asha asanzwe kina amafilm, agira ati tugiye gukinana amafilm. Hano ni Fanny Lavine rero mbere ubona ko yahawe kuno w'Imana ikiganiro hano ni Isibo TV hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru nayo Fizo yagize icyo avuga hano mu kiganiro yahaye witwa Fanny, yagize icyo avuga ku bivugwa na Mr Champagne, ndetse aravuga no ku bandi bose bamutuka biciye ku mbuga ngurukana mumenyi, aho yagize ati mu kiganiro DFTV Fizo yagize ati ngiye guhumuta gutaburiza imitahe abantu bose amucokoza ku mbuga ngurukana bumenyi. Big Fizo aragabisha bose atanga inkuru zitari zo zimutuka cyane mu kwinjira mu bibazo by'umuryango wiwe, ko igipolisi gihari kandi azofatwa gahama. Mu gihe aheruka kugaragara page ivuga ko Fizo n'umutambukanye wiwe badacana ubuwaka. Big Fizo ati nzihanganira ibindi byose ariko sinzihanganira binjira mu muryango wanje canke mu buzima bwiwe.
bibaye ngombwa rero ababikora bazofatwa bahanwe. Mu gihe rero yabajijwe ku byo gushigikira Sadbi mu ihiganwa arimwo tuhava tugaruka ko Fizo yagize ati ntegereza kumushyigikira ati kuko ni ku nyungu z'abaririmbyi b'abarundi. Rero tugarutse rero kuri Sadbi, ni Sadbi ari mu ihiganwa rizobera hariya mu gihugu cya Amerika. Ni Sadbi ubona rero ko muri iryo higanwa atogwa biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni higanwa rigira 12. Ni Sadbi rero abakeneye n'amajwi yanyu mwese hariya Hollywood mu gihugu cya Amerika muri USA. Nuko rero byifashe ari hano. Nuko kandi hari n'andi makuru atandukanye bandanya avugwa ni iwacu mu Burundi mu bijanye n'umuziki nyene. Mu bijanye n'umuziki nyene aho uwitwa Johnny K asanzwe akina mu mafilme uwari hariya mu gihugu cya Tanzania, aho rero azoshobora gukina amafilme atandukanye hariya n'abakinyi mu gihugu cya Tanzania. Ibintu bitorashe na bukebuke. Ni Johnny K ari hariya mu gihugu cya Australia, n'umurundi aba mu gihugu cya Australia ariko bandanya akina amafilme atandukanye, harimo ni filme yarabwe cyane uheruka ni wacu mu Burundi. Ni Johnny K kandi ubona ko ubu ngo management yuri kurarondera witwa Jean-Claude Van Damme ngo bashobore gukinana amafilme. Ni Johnny K rero umva ko abandanya atavyorosha na bukebuke. Ariko kandi mu yandi makuru avuga ni wacu mu Burundi tumenyeshe ko uwitwa Daddy Face hano afise ururimbo witwa Nimepatwa azoririmbana n'uwitwa Hamisa Mobeto. Ni Daddy Face hano aririmbanye na Meddy n'umurundi abari mu gihugu cya Amerika bandanye kwitwaramwo neza. Hagira ati rero nyuma yo kuririmbana na Hamisa Mobeto agiye kuza mu Burundi naharirimbane n'abarundi batandukanye. Nuko byifashe mu gihe rero mu yandi makuru avugwa n'uwitwa Estanish muri Escale Bantu ari mu gihugu cya Congo aheko araca agiye muri Cote d'Ivoire. Ni Estanish ubona ko yavyifashemwo neza muri Escale Bantu aho yaririmbye neza cyane abantu baratangara. Ni uno muririmbyi rero Estanish abandanya bikira neza nyuma kurimba Come and See ubona ko n'ubu abandanya yitwara neza cyane mu muziki. Ni uno muririmbyi Estanish. Imyandi makuru avugwa ni wacu wa mu Burundi daraheze no witwa Tambwe. Witwa Tambwe n'umuntu amenyekanye cyane umufana w'urunana akomeye cyane kumbuga ngurukana bumenyi yagera avuga ko byinshi. Ni Tambwe rero wewe ubona ko yabaye icyamamare cyane yabaye umustar nyuma yaho witwa Ziadi yifotorezanye n'umugenzi wiwe Tambwe acaboneka ari nyuma batari bapanze ko aja mu ifoto havambwira ati wewe Tambwe kwika game ifoto yacu twangene batumara amaje mutwe wabo kwiye kuja muri Mise Viva aka video kakwiragiye hirya no hino kwisi. Ubona ko aba mu gihugu cy'u Rwanda bemera no Tambwe usanga kana video karabashikiye kiriko ravugisha benshi. Ubu Tambwe ari cyamamare kabisa. Ngweraheza rero ano makuru yacu yaranze indwi. Reka tuvuge ku muririmbyi R. Kelly wari mu gihugu cya Amerika aho ubu agiye gufungwa inyuma yo kwiyemerera ko we nyene yakubaguye bifatiye ku gitsina abana babige hariya mu gihugu cya Amerika. Ni mu gushika ubu uno R. Kelly ubu yarapfunzwe kugira ngo azaburanishwa. Ni R. Kelly yamenyekanye cyane mu ndirimbo mu myaka iheze hariya mu gihugu cya Amerika mu dio wa rap, ariko bumva ko isi yamuhaye yindi ntumbero bagiye kuja mu gasho ibintu bitaba bimeze neza na bukebuka. Ariko kandi rero nuko reka duheraheze twibutsa ko kuno munsi hari urukino rutari rworoshe na bukebuke hano iwacu mu Burundi aho umugwa Message Ngozi wari wakiriwe na Musongati birangira Message Ngozi itsinzwe ibitsindo 2-0. Ibintu bitari ibyoroshe na bukebuke ari kuri Stade Ingoma. Nuko rero twashimiye cyane mwebwe mwese mwakomora kurikirana K90 TV n'amakuru muri entertainment yananze nondwi yari K90 TV. Ciao.